kigo inshuti ya bose mu mirimo nyamukuru gikora kivura gikoresheje imiti y'ikirundi. Imiti y'ikirundi rero no kuvuga yuko ni imiti ikozwe mu bidukikije. Iyo tuvuze bidukikije ni ivyo kurya, ni ibiti, yabi mikatusi, yabi bivanye n'ico tuba twamenye ico gishobora kuvura. Rero ivyo nivyo dukoresha, hanyuma iyo miti rero ikabitandukanye n'indi miti bita iyo bapfumu ba kera. Kubera twebwe ni imiti itunganije ku rugero rwiza, ku buryo atari uko wowe ubibonye vyanditseko utoshobora kumenya ko ari w'ikirundi, ko ukibaza ko ari w'ikizungu, ko usanga umeze neza ufise isuku rihagije. Urumva iki kigo caragerageje kubitunganya ku buryo ushobora kumenya umuti unywa mu gatondo, wa sasita no ku mugoroba, basanga iratekeye neza ku rugero rwiza. Hari nabo usanga batelefona ati none nzoze nzanye akabido canke nzane ibido, ariko twabwira ati oya ahubwo uzoze gutyo nyene, kuko imiti bitunganije neza ku buryo ibangutse gutwara, yoroshe gutwara, nka kujya woja muri farmasi isanzwe ukagura umuti ugasanga imiti iroroshe gutwara cyane. Bisunze ico bagomba kuvura, nk'akarorero ushaka kuvura nka retine mu gihe yoba iri kirazamo igipfungu yakenye ico bita provitamine A, kuvuga ucukenera ivyo bita provitamine A biza guhingurwamo vitamine A. Muri ico gihe basha kuraba ati muri muringa hari bingana gute, muri karoti hari bingana gute, muri tungurusumu hari bingana gute, bagateranya ivyo babona ko birimo vyinshi, babitanije bagaca bakuramwo cya kintu kizakugira mu mubiri wawe, uza kugifata ari provitamine A kigaza guhinduka vitamine A. Muri ico gihe rero nuvuga yuko ya retine yawe ikiro nka vitamine A igwiriye ugacukira mu mwanya muto cyane, kuko ubundi tugwara kubera hari gihe abari virisi canke ivyo umuntu yakenye mu mubiri, umubiri wabikura mukabishya mu gitigu, igitigu cyabihingwamo ibindi bintu nibirenze ko nibitakara igitigu kirabibika kikazoswa kubitanga nyuma iyo utafunguye. Imiti yakirizewe kuko yavuye mu ijuru musanzwe, ni imiti yatanzwe n'ijuru. Kubera ijuru niryo ryahishuye, ijuru niryo ryatanze ibimera. Usomye Bibiliya mu gitabo cy'Itanguriro, imbere yuko Imana irema umuntu yabanje kurema ibiti n'ivyatsi ibizomutunga. Rero kubera mwavyibagiye muzi yuko imiti y'ikirundi, kubera abazungu babwiye yuko y'ikirundi dakenewe mukeneye kugiye iwabo, ariko bundi iyi miti y'ikirundi, iyi miti kama nivamo n'ijya y'ikizungu. Twebwe rero tubitanguka Imana yabiduhaye, twongeyemo gusa ubuhinga bwo kumenya ngo iki kirimwo iki, iki kirimwo iki, iki kirimwo iki. Kuko niba dushaka gufasha umuntu kugira ngo agire ubwonko bukwiriye, bidusaba kumuha ibintu birimo ibinure vyinshi kandi vyiza. Ni kuvuga yuko umuntu akwije ubwonko abafise ikiro cy'ubwonko z'inyama zigize ubwonko, bivanye n'ivyo urya ni canke ivyo utariye, bushobora gupunguka ugasanga ufise inusu n'irobo canke inusu. Ndio bituma ushobora gusanga bamwe bihanganira ibibazo bahuye navyo kubera bafise ibinure vyubatse ubwonko bikwiye. Iyo rero ufise ibinure vyubatse ubwonko bukwiye, bigutuma wihanganira ibibazo, bikagutuma ubana neza n'abandi, bikagutuma utunganya neza ibikorwa vyawe vyose, bikagutuma mbere unatunganya na vya bikorwa vyo mu gitanda neza. Digo Entertainment. Mama Kwisi inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe sabikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagenda na zandwara nizi. Yo nozidondagura nkazima. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection,
igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Baramukije cyane aho muri hose ku mpande zine z'isi nizera yuko mumeze neza twebwe ku ruhande rwacu ibihe biriko biradutwara neza wewe ukurikiranye kino kiganiro utameze neza wihangana uzirikane yuko atawuhora babaye burya Imana iribuka umuntu ikamwirura hari umubabaro hakaza umunezero ahari kwiheba hakongera haraba birashoboka ino ni Diko Entertainment mumaze kubimenyera wumvise ijwi nka rino umenye uko ari wa muhungu wanyu ndi kuriho Leonce the son of God Dr. Vlog Diko aka the ambassador nundi mwanya udasanzwe tuba twabahinduriye tukabazanira none ibiganiro vyubakana ntajyo mu yindi mforo no mundi mwanya twatanguye wo kuva aha na hariya tukagaruka mu gisagara ca Bujumbura tugasanga abantu aho bakorera ubuzi cane cane bamwe baba barateye intambwe bigakunda byose bihurira hamwe muri kakamo twama twatewe na nyene icubahiro mu rukuru w'igihugu cacu Indi Kaise ushaka umuti none kuvuga ugenda uzoza undi munsi byose bigahurira hamwe muri yambono kazoza y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere vyanka vyakunda gacukara hari murabona yuko bemeze neza turi mu ntara nziza ya Gitega ni ku mugwa mukuru politike yamara kandi twamaze kwinjira mu kigo c'akarorero ni ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ushobora kuba atebwe bwa mbere uvyumvise ariko bwabo bwa mbere canke atebwe bwa mbere ugiye kukimenya birushirize biciye mu kiganiro c'amateka tugiye korana none umushinga nahe tuboneraho kumwakira nyakubahwa ndakwakire cyane muri kino kiganiro murakoze cyane natwe turabakiriye hano mu kigo inshuti ya bose yego mumeze neza ku mpande zose turashima Imana ku mpande zose ko twebwe bimeze neza tugwaye turivura dushonje turanywa umuti rero birahari ibintu byose bimeze neza cyane yego ni gihe ciza yego nibwo kwa mbere numvise kano kajambo ngo dugwaye turivura benshi mu mvugo za benshi ahubwo ni tugwaye turivuza no kuvuga mwebwe nimwe mu vyikorera murakoze cyane twebwe turabyikorera kuko dusanzwe tuvura dukoresheje imiti kama y'u Burundi imiti y'ikirundi abandi bayita imiti kama twe twita imiti y'ikirundi kuko turi mu Burundi iwacu yego yego cyane kabisa kugira abantu babitahure neza bino bintu bavyumve binarushirije ndasavye mubanze mutubwire neza kino kigo inshuti ya bose uburyo cabayeho mu majambo avunaguye kuko ndizera ko urugendo rushobora kuba ari rurerure yamara ikintu inshuti ya bose kivuzwe abantu bumva iki murakoze cyane ariko reka mwihangane dusubire inyuma kugira ngo duhere ku byo duhora dusanzwe duhera ko muri byose mwe murabashitsi mwashitse hano tutabiteze ariko nanone dufise umuco we mu nshuti ya bose ibintu byose tubishimira Imana reka tubanze dushimira Imana mwebwe mwuje nubwo tutarabamenya neza cyane yego mu gushima rero dushimira Imana
tubicishije mu isengesho. Okay. Reka rero twubaha Imana kuko Imana murakoze cyane iryo natwe niryo ryaturetse none munsi turacari reka dushimire Imana wakoze Imana yacu uhambaye kandi wera wewe watanguje ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gitanguza kuri no musozi wa Rutegama mu ntara nziza ya Gitega no mu gihugu cy'u Burundi igihugu kiri umutima wa Afrika muri iyi ntara nziza ya Gitega kandi isanzwe ariyo iri hagati na hagati ya Afrika. Tugagushimira cyane rero ko waduhaye Burundi ukaduha n'inshuti ya bose ukaduha n'igihugu ciza ukaduha n'abarongozi beza ndetse tukanagushimira ko turi mu gihe gikomeye cy'amatora cyo kwitegura amatora aho batanguye kwiyamamaza abazoshobora kudushiraho amategeko atugenga abarundi twese. Rero ivyo turabigushimira kandi tukagushimira yuko wanaduhaye n'igihugu ciza gitekanye kandi kiri mu bihe by'amatora. Si ibihugu vyinshi byo bigeze muri ibi bihe biba bifise amahoro n'umutekano abantu bisanzura bakagenda nk'uku, ariko uyu munsi twe tubona bimeze neza cyane. Abantu bariyamamaza kandi bakagenda bakundana bakabikora bakundana bahura baramukanya ni ibintu rero dushimira Imana. Imana rero twagushimiye ko wabikoze uko ukabana duhaye n'indongozi nziza zikunda abarundi zikabanywanisha. Ivyo ni byo guha cyubahiro bagwa n'icubahiro ko waduhaye umuti kama w'u Burundi wo mu kigo inshuti ya bose n'abandi bavuzi batandukanye nabo bakaba bakora nk'ivyo dukora kandi bikagenda byubaka imibiri y'abantu n'imitima muri rusange. Rero Mana tugwaye icyubahiro tugwaye n'icubahiro kubwa abantu baje kugendera kino kigo cyacu batubaza ingene gikora ni wabigomvye ni saha yabonye ko bikeneye ko bashika hano nubwo tutari tubiteze ariko we wari ubizi ko umunsi nk'uyu bazaba bari hano. Rero bahezagire ivyo tuganira bigice bifashije abantu muri rusangi mu cyane abana bawe baba barushiye baremerewe n'imitwaro y'ingwara kugira ngo bashe gukira. Rero ivyo tugushimira ni vyinshi ntitwobimara ariko urabizi ko dukunda gushima kandi ko ivyawe ataho bimara ngo bishime ngo biheze. Reka vyose tubigushimire muri rusangi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane kuba munyemereye kuko nivyo ngombwa. Hanyuma icya kabiri ni kuramutsa abantu ababa bivuza mu nshuti ya bose canke abandi bafise n'ibindi bibazo mugabo bataramenya inshuti ya bose ariko bazoyimenya. Tukaramutsa rero n'abari kuko rubuga rwanyu tutaramenya izina ryago witwa Diko Entertainment. Murakoze cyane byasi nashaka kwisiramo kubera agafarasa sikeshi cyane karabaye ariko bavyumvise. Turabaramukije rero abari kuri urwo rubuga barukunda barukora ngira ngo natwe maza kuduha link tuzo basupporting kugira ngo mbandanye kwaguka. Tunabashimira rero ko mwiyumviriye kugendera ikigo cyacu inshuti ya bose kugira ngo kumbure mutubaze ngene kimeze naho mutarabitubaza. Ivyo tubibashimiye rero dushimira n'Imana ko yabazanye kuko hariho beshi bafite izo mugabo bataratugendera usanga Imana ari mwebwe yatumbereje n'abandi rero kumbure bazoboneraho bashobore kugendera kino kigo kugira bamenyeshe na cyane cyane abagwaye n'abarushe n'abaremerewe ko barahari kugira ngo bashobore kugira amahoro yo mu mubiri. Murakoze cyane. Twayoborewe hano no munsi ahubwo nyabona udukundire twihuse mwidondore neza abantu badukurikiye burya biba byiza iyo yaze n'abantu bakumenye. Ego murakoze cyane ku mazina banyita Shimirimana Onesiforo niyo mazina niswe n'abavyeyi akaba uyu munsi hari hayandi mazina banyita na cyane abanzi banze ku izina inshuti ya bose. Mwumvise n'abarengana bavuga ngo inshuti ya bose bo usanga mbere n'amazina batakiyazi nabanyita inshuti ya bose banyita pasteri kuko nsanzwe ndi mukozi w'Imana. Muri n'umukozi w'Imana. Ego rero nkaba mvuka ku mushinga ntahitwa nuko amazina Gasupari. N'umufasoni yitwa Miriana Kaburente. Rero navukiye ku musozi wa Macyazo komine Kiganda intara ya Muramvya. Ubu uya yagiye mu ntara yagutse ya Gitega. Rero niyo navukiye ariko ubu nkaba muri iki gisagara cya Gitega. Nkabasanzwe rero ndi umuyobozi w'iki kigo inshuti ya bose.
niho nkorera ibikorwa vya misi yose uretse ko hariho n'ibindi bikorwa dufadikanije dusanzwe dukora mu buzima bwa misi yose tuvuye indani mu kigo hari ibindi buzima bw'iwacu tuba dusanzwe tubamo murakoze ngira niwo mwidondoro ushobora gushikiriza uwo mwidondoro urumvikana ntitwava tuvuga ngo murubatse ni ibintu no ku maso babona uretse yuko ushobora kubona umuntu ameze nk'uko kwanyuka mwibesha ugasanga no kubaka ntiyubatse mugaje ico nabonye co uno nuko ari umushinga ntahese w'ibibonde murakoze cyane ndubatse mfise abana 6 okay harimo abiga harimo bose bariga ko n'uri migade n'abayiga ndubatse okay yego kirumvikana cyane kino kigo turimo no munsi twatangiye tuvuga twinjiye umuntu atari karavyumva neza yumve yuko ari kigo mu mirimo yacu ya buri munsi gikora iki murakoze cyane iki kigo inshuti ya bose mu mirimo nyamukuru gikora kivura gikoresheje imiti y'ikirundi imiti y'ikirundi rero no kuvuga yuko ni imiti ikozwe mu bidukikije iyo tuvuze ibidukikije ni ivyo kurya ni ibiti yaba imikatusi yaba ikibivanye n'ico tuba twamenye ico gishobora kuvura rero ivyo nivyo dukoresha hanyuma iyo miti rero ikaba itandukanye n'indi miti bita iyo bapfumu ba kera kubera twebwe ni imiti itunganije ku rugero rwiza ku buryo atari uko wowe ubibonye vyanditseko utoshobora kumenya ko ari w'ikirundi ko kubaza ko ari w'ikizungu ko usanga umeze neza ufise isuku rihagije urumva iki kigo caragerageje kubitunganya ku buryo ushobora kumenya umuti unywa mu gatondo wa saa sita no ku mugoroba basanga iratekeye neza ku rugero rwiza hari nabo usanga batelefona ati none nzoze nzanye akabido canke nzane ibido ariko tukabwira ati oya ahubwo uzoze gutyo nyene kuko imiti bitunganije neza ku buryo bangutse gutwara yoroshe gutwara nka kujya woja muri pharmacy isanzwe ukagura umuti ugasanga imiti iroroshe gutwara cyane yego murakoze cyane uvuze akantu k'abapfumu ukampa kwiyumvira hari umuntu ashobora kumva ngo imiti kama imiti y'ikirundi n'ubundi nubwo wari ukivuze ariko tukigarukeko ugacumenga yo kumva akantu gasa nubwo batirane bano bantu bino bintu bakora ubwo si bifyitirizi ubwo si bya bindi byo gupfumura ubwo si ibintu badendekeranya ni iki cotuma umuntu yizera inshuti ya bose akayirutisha bino bindi bintu abarundi bafise mu mutwe byo kumva ngo ni ibintu menga na mangetengete y'ubupfumu murakoze cyane ngira ngo nuko mwebwe mu mwarutse vuba uburyo abapfumu bavura bwari uburyo bakoresha imihamuro canke ivyo bagendereje uburyo baba baratiwe n'abandi bapfumu bagenzi babo hanyuma rero hari uburyo babikoramwo bitandukanye n'uyu munsi tugeze ko uyu munsi twebwe rero mu kigo inshuti ya bose nuko imiti itunganije nk'ijya isanzwe iyo mu ivuriro isanzwe ukaza ukawugura nkuko woja kugura mu ivuriro ugasanga yo muti urakorohera gufata kubera kera uburyo bavura kenshi wasanga ujana ububido canke ibivuvu aho ugenda ukawitekera ugatibwa amazi ugira yangana gukiba urumva ukagenda ukawitekera rero dusanga mu nshuti ya bose dusanga kumbura umuntu umurangiye muti genda witegurire ntibimworohera kuwutegura canke ngo amenye kwipimira amazi canke amenye kwipimira urugero rw'ifu yonywa bituma rero inshuti ya bose itunganya ivyo vyatsi bimwo iyo miti ikoresheje abahinga baba barize kiri mu cyatsi n'ikiri mu gitegwa runaka canke kiri mu gitunguru canke kiri mu ivoka bivanye n'ico bagomba kuvura bakoresheje ubuhinga bwa none bugezweho bwo kuvura mugabo uwo muti bakawutunganya batawushizemwo produit chimique kuko ikiwugira umuti kama canke naturel nuko utaba wongeyemwo ibindi bintu ahubwo ubukora nkuko Imana iba yarawuremye rero mu nshuti ya bose rero batunganije imiti bisunze ico ikintu kiba kiri mu gitegwa ikintu kiba kiri mu gitegwa c'Imana yagisizemwo bigatuma rero ico kiri mu gitegwa arico bisunze ico bagomba kuvura nk'akarorero ushaka kuvura nka retine mu gihe yoba iri kirazamo igipfungu yakenye
ico bita provitamine A kuvuga ucukenera ivyo bita provitamine A biza guhingurwamo vitamine A muri ico gihe basha kuraba ati muri muringa hari bingana gute muri karoti hari bingana gute muri tungurusumu hari bingana gute bagateranya ivyo babona ko birimo vyinshi babitanije bagaca bakuramwo cya kintu kizakugira mu mubiri wawe uza kugifata ari provitamine A kigaza guhinduka vitamine A muri ico gihe rero nuvuga yuko ya retine yawe ikiro nka vitamine A igwiriye ugacukira mu mwanya muto cyane nico novuga ko dutandukaniye ko nabo bakera bapfumura kera kera rero bakoresha imihamuro hano wakubwiye ati genda abavyeyi bazokuvura yego hanyuma tugenda uzozinduka mayare biyatamu ntararengana uzinduka uzocukira bakabikora mugo ugiye sinzi ko bakiyakoseho narindi ariko urumva hari n'igihe usanga hari habizera igiti kimwe akagwa nk'amababi atatu akavuga ati ndaza kubwira abavyeyi nabo baze bongeremo ubushobozi hamukire ariko twebwe tuvuza ibiri mu giti ibiri mu cyatsi ibiri mu kiribwa bikaza kuba vyinshi mu mubiri wawe kugira ngo bize guca bitorera inyishu cya kibazo wari ufise kuko ubundi tugwara kubera hari gihe aba ari virisi canke ivyo umuntu yakenye mu mubiri umuntu ashobora kugwara kubw'ubukene bw'ivyabuze mu mubiri nk'akarorero nuko yonagwara kumbure binarengako rakoze cyane mu bisanzwe ntibishobora kurenga ko kuko iyo birenze ko igitigukira umubiri wabikuramo ukabishya mu igitigu kabihingwamo ibindi bintu nibirenze ko nibitakara irabibi igitigukira bibika kikazoswa kubitanga nyuma iyo utafunguye rero mu bisanzwe uri ibirenze umubiri urabibika urabibika kandi bikazogira akamaro nyuma rero mu bisanzwe uko niko twebwe mu giti y'abasi dushobora kuba tuvura dukoresheje ibimera ibidukikije ego wavuze ku kantu ko kuhingura ngo hatajemwe bita ama produits chimiques uburyo mwebwe mubikoramwo ko numva ari kigo gihingura nta bintu by'amamashine birimo muhura mu masekuru imiti itegurwa gute kugira twumve itandukaniro neza neza riza kuhaba nino yindi miti rimwe na rimwe mbere usanga agwiremwe ama produits chimiques canke hakazamwe ibintu byo muri industry rimwe na rimwe bivuga yuko bigira ingaruka ku magara y'abantu murakoze cyane kw'icyo kibazo ni kibazo ciza cyane uburyo duhinguramwo amamashini turayafise mugabo imashini yose yafise icyo yagenewe gukora niba ari nk'imashini isyifu ibitandukanye n'imashini isya ibirimwo amazi izo mashini ziba zitandukanye hakaba n'imashini zishobora kudufasha kurondera ivyo dutekeramwo n'ibindi canke izidufasha gukanya rero imwe yose ifise ingene ikozwe bivanye n'ivyo izokora ntibihurira mu mashini imwe oya ntibihurira mu mashini imwe kuko urumva ntibiba ari bimwe noba nk'ubu niba tugomba gukanya nk'ingagari hari imashini ishobora gukanya iyo ngagari ikaduha amazi kaduha n'ibisigazwa bya bisigazwa navyo tukavyanikira kuko hari igihe tuba dukenera kubivanga mu yandi mafu cyane mu bindi bitego bivanye n'umuti turondera muri ico gihe rero nuvuga yuko bya bisigazwa vy'ingagari bivanganye n'indi miti nk'akarorero niba ari tungurusumu canke ibindi zovanga ico gihe navyo bishobora gusyebwa mu mashini ishobora kuba isya ibintu bijanye n'amafu ico gihe ugacuronka ifu ahandi naho warosa amazi urumva imashini ziba zitandukanye muri ico gihe yego birumvikana cyane nibaze ko baba baronse umuco iyo umuntu ariko arakora ibintu nka bino kugira vyemegwe yuko ari ikigo c'ubuvuzi nibaza yuko bitobaho mu gihe hatabishinga ntahe canke ivyitwa intahe ivyo abandi bita témoignage mu rundi rurimi niho baca bavyumva neza vyo babihari ho bara nk'umuntu mumaze kuvura aragaruka remanga izuba riva ati ingwara mwamvuye yarakize murakoze cyane mu vy'ukuri intahe umuntu yishimiye ntiba ariyo intahe umuntu yishingiye ntiba ari y'ukuri ariko nawe ushingiwe nabo wakoreye ico gikorwa niyo iba y'ukuri rero muri ico gihe rero twebwe dufise intahe nyinshi cyane umvise n'abarengana ko bavuga ati inshuti ya bose ari mama ciye hano arahamagara ubwo nabo barengana babaje usanga inshuti ya bose bamunzi ngo ni mumvure ngo kuguru urumva rero birumvikana yuko rero intahe dufise ni nyinshi mu bisanzwe mwe mwavuze ko mwaje muvi bujobo burya nuko ngira ngo mwamuje muri ibi byo kwiyamamaza sinzi byabagenza ariko nubundi bwobwo
hajya mu gisagara ni mwatembera ibujumbura muzosanga inshuti ya bose bayizi naho muzoza murabaza mwiko magira ibiganiro nkuko ngatuti inshuti ya bose muzosanga hariho intahe mworonka mwebwe nyene mukanaziduha natwe rero turafise urubuga rwitwa inshuti ya bose nyene no kuvuga ducako ibitandukanye tuko dutandukanye ariko ni ntahe zimwe ziracakoza abantu bakize hanyuma rero nk'ikindi gihe mushoboye kutugendera amasha nuko muje ku mugoroba ngira mwaciye mu bindi bikorwa ubundi iyo muza hakiri kare mwasanga abantu bariko barivuza mwasanga abaje gutora iyindi miti bagarutse abo baca baha intahe rero nibaza ko intahe nimwazishaka kugira ngo mwerekane ko ivyo ari ukuri muzozibona intahe kandi mwaje no kugoboga muzozisangaho kandi naho mwoja hajya mu kibani wanyu wosanga umuntu yivuje nga mu nshuti ya bose bisigura yuko ibishinga ntahe ivyo birahari kandi ni byinshi cyane bisigura yuko imiti yanyu yizewe imiti yacu irizewe kuko yavuye mu ijuru mu bisanzwe ni imiti yatanzwe n'ijuru kubera ijuru niryo ryahishuye ijuru niryo ryatanze ibimera usomye Bibiliya mu gitabo cy'Itanguriro imbere yuko Imana irema umuntu yabanje kurema ibiti n'ivyatsi ibizomutunga rero kubera mwavyibagiye muzi yuko imiti y'ikirundi kubera abazungu babwiye yuko y'ikirundi dakenewe mukeneye kugiye iwabo ariko bundi iyi miti y'ikirundi iyi miti kama nivamo n'ijya y'ikizungu rero niyo yatanzwe n'Imana mugabo y'ikizungu urumva ko iba yongewemwo za produits chimiques z'icyo bashaka gukora twebwe rero tubitanguka Imana yabiduhaye twongeyemo gusa ubuhinga bwo kumenya ngo iki kirimwe iki bigatuma rero twegeranya ivyo birimwo byinshi bivanye n'ingwara dushaka kuvura nk'ubu nkaka niba dushaka gufasha umuntu kugira ngo agire ubwonko bukwiriye bidusaba kumuha ibintu birimwo ibinure byinshi kandi vyiza nivyo murabigira umuntu akaba yogira ubwonko burenze ubwo afise si uburenze bw'ufise ahubwo kugira ubukwiye kubera oya muri ko ndavuga nk'ubu sinzi ko ubwonko babupima dufate nk'umufise nk'ubwonko bungana n'inusu mwobuduza bukaja ku nusu na garama 250 ni kuvuga yuko umuntu akwije ubwonko aba afise ikiro cy'ubwonko zijya nyama zigize ubwonko rero bivanye n'ivyo urya ni canke ivyo utariye bushobora gupunguka ugasanga ufise inusu n'irobo canke inusu nje ituma ushobora gusanga bamwe bihanganira ibibazo bahuye navyo kubera bafise ibinure byubatse ubwonko bikwiye iyo rero ufise ibinure byubatse ubwonko bukwiye bigutuma wihanganira ibibazo bikagutuma ubana neza n'abandi bikagutuma utunganya neza ibikorwa byawe byose bikagutuma mbere unatunganya na bya bikorwa byo mu gitanda neza kubera ubwonko bwawe babutekanye ko mu bwonko nabwo buragira uruhara no mu bijanye n'ibikorwa byo mu gitanda ubwonko nibwo butwara ibikorwa byose by'umuntu iyo umuntu adafise ubwonko bukwiye kera bacavuga ngo ntagira umutima kandi umutima mu bwonko urakoze cyane ijya nyama y'umutima muvuga ngo iri ngaha ijya ni pomo y'amaraso ntabwo ari umutima ni ubwenge umutima uri mu mutwe uri mu rubavu ngaha ijya ni pompo y'amaraso ikwiragiza amaraso mu mubiri w'umuntu ariko umutima nyamukuru uba mu bwonko agatima nama nje bituma bakera bashaka kugira ngo ntagira ubwonko baba bavuze ngo ntagira umutima hajya niko bisigura rero iyo ufite ubwonko budakwiriye uzokwa mushwana n'umugore buri gihe iyo umugabo n'umugore bafite ubwonko budakwiye ntibahuza no mu bikorwa ntibahuza urumva bamashwana ata mpamvu bavyumva bagera mu gitanda bagashwana yuko ntibiza gukunda neza bavyumva ni kuvuga ubwonko bukora ibikorwa byinshi cyane by'umubiri nibwo butuma tubona nibwo butuma ibikorwa byose no kugenda bibanza guca mu bwonko byose bikorerwa mu bwonko ni kintu kigano nimba cyo turagikora kigakunda no kubera ubwonko bugitunganye nkahaye dem musanzwe bumva ubwonko je nk'ubu no shaka kumara amasaha 28 mvuga kandi sinoruha kubera ubwonko bw'iwanje buruzuye bizigora ko ca kiro wewe uragishikana je ndagishikana kwese
nibaza ko kitoba kibura naho ntapimisha ikintu rero nshaka ko tumenya neza hano ntatahuye birashoboka ko muri ya miti mutanga umuntu akehaniwe ko wabwise ubwonko canke n'ibinure by'ubwonko nibinure bikoze nibinure bikozwemwo ubwonko ibinure bikozwemwo ivyo rero biva mu vyo turya rero kubera yuko abantu uyu munsi bibagiye gufungura ntibavyibaye kwanza bimwe vyarabuze kubera kera igituma abantu bakera bari bafise agatima nama gakwiye n'ibintu bakora usanga uyu munsi uzorabire kubaririmba mwambwiye ko mukorera mu bintu by'abaririmbyi cyane naho nyene turiyo rero uzoraba abaririmbyi uyu munsi basubiramo indirimbo keshi z'abandi bantu bakera gukora iziwabo ntibigikunda kubera iki ni ukuvuga yuko usanga ubwonko bwabo budashobora kwikorera ivy'iwabo kubera burushe canke bukenye ivyo binure rero iyo ufise ubwonko bukwiye ushobora gukora nibirenze kuko uducene bangingo tuba mu bwonko duca dukora neza ibice by'ubwonko gace bikora neza muri ico gihe rero ubwonko butungwa n'ivyo umuntu yariye ivyo none biva mu byo turya biva muri soya biva muri sesame biva muri gerene noire canke gerene dojia bavyumva bikava mu nzuzi bikava mu biyoba bavyumva bikava muri sesame no muri soja nibindi cyane cyane vy'ibinyante rero nk'ibi byose maze kudondagura nkawe nko kubaza ivyo maze kurya ivyo muri indwi wariye usanga ari bike nje ituma muri iki gihe dufise n'abantu bakunda kugwara ingwara z'intandara canke ibisazi kubera ibintu bishobora kuba vyagabanutse mu mutwe canke bagize ibindi bibazo ko birahari mugabo ni ikibazo cy'ubwonko naco kirafise uruhara ku buryo bashaka kugwara izo ngwara z'ibisazi cyo tuma twe dushaka kuvura umusazi mu ndwi imwe umusazi yiruka mu akaba yakitse aba yatashe neza cyane mu ngwara muvura n'ibisazi ibisazi turabivura kuko na kera bazi barabivura kera baravura ibisazi uretse yuko ubu bimengo abantu ntibacitaho ivya kera barabivura bakoresha imiti kama ya kera nk'ubu haje umuntu asara akitura kino kigo murashobora kumuvura akongera akaba wa muntu adatora amashashi ni benshi cyane tumaze kuvura kandi bagakira hamwe mufise umwanya muzoze tubatembereze ku bantu bagwaye izo ngwara ukibariza ababanyi tubivya bimeze gute sivyo ukibaza ababanyi tubivya bimeze gute uyu munsi yasuye ku bikorwa vyiwe yari umusazi yaramaze nk'imyaka 20 yiruka mwibarabara atari kubana kimakora avyumva ni kuvuga yuko twebwe umuti muramuboha mukawumuramiza mu minsi 3 abawinywesha kuri ubwo nkuba bwatangiye gutekana akamenya icyo agomba kugira no kuvuga ibyo murabikora muravura ibisazi ikindi kintu cakomeje kuntangaza nico kumva ko mwoduza ubwonko bw'umuntu canke mugakabura ivyo binure bituma ubwonko bwiyongera ubundi umuntu akwije ibinure by'ubwonko ateza ko afise ikiro inyama z'ubwonko zipima ikiro rero uko ugenda urarya ibintu bitarimwo ibinure vyiza bihingurwamwo ibitandukanye umubiri ukenera ibihingurwamwo imbuto z'abagabo ihindurwamo sinovi ibihingurwamwo umusokoro uko ivyo biragenda birasaza bikagenda birasubirirwa n'ubwonko nabwo uko utagiye urafungura ivyo bintu bivamwe ivyo binure bigenda biragabanuka ukagenda utoragura duke mu byo wariye hama ugasanga ubwonko bwawe buri febre nka kujya ko ipine y'imodoka canke y'ikinga ituzuye ipepu ikigendera yumba gasusanga ubwonko bwawe birayumba iyo rero ubwonko buyumba n'ibikorwa byawe birayumba uyu munsi rege ituma tufise societe ugwaruka bibagora gukora ni kubera ubwonko buyumba kuko ufise ubwonko bukwiye bigutuma wiyumvira utaruha ukiyumvira nico wokora hanyuma ukagira n'amahitamwo meza kuko uyu munsi dufise abantu basa amahitamo atari meza uravye biragoye ibyo no munsi rero kombe gwaruka rushobora kuba ariko rurakogwako no gufata gufungura kumbura kutariko kubera mwavuze cyari ibyo bavyarabuze canke sinzi ko muri ko murabibona abenshi nkuno munsi uvuze kuri discipline y'ugwaruka uburyo ngo batagikomeye bataciyumvira batagihagaze nkuko abakera bari bameze abenshi bakunda kubihuza ngo na bino bihe vyateye ngo amarezo socio n'ibindi kumba abantu bashobora kuba bavyibesha ko ahubwo ugwaruka rudafata ingaburo zibereye canke zikwiye murakoze cyane no kuvuga yuko ibi byo kuraba ama social media ufise ubwonko bukwiye ntacyo vyo gutwara kuko uza kumenya ivyo urabe bigufitiye akamaro ibidagufitiye akamaro ntubirabe
mugabo kubera iki kubera ubwonko bwawe bufise amahitamo y'ivyo ugomba gutumbera mugabo mu gihe ubwonko bwawe buyumba ujanwa n'ivyo ubonye vyose mugabo ufise ubwonko bukwije uramenya uyu mwanya ukaponga programa y'igikorwa burunaka ico wagiheza ukamenya ikindi cinjiramo mugabo mu gihe nk'akaro washaka guhura n'umuntu hajya ibikorwa yaragiyemo mugaca mutera inkuru mugaca yibagira ivyo yagiye gukora ugasanga n'amasaha yamujaye igikorwa ntagikoze kubera iki nta programa agira mu bwonko ubwonko nibwo butanga programa y'ibikorwa vyose by'umuntu ubwo rero ikigo cy'ubwonko ni kinini cyane twociga ngo tukimare kiretse murose umwanya wo kuzogaruka akajyo nikadukundira numva nanje mbaye interesse cyane kuri ico ariko reka kanya nikadukunda namwe mukongera mukadutiza umwanya tuze tukigarukeko kuko numva icigwa cy'ubwonko wa mugani wanyu twona kimara ku munsi murakoze cyane uretse ko hariho n'ibindi vyinshi bihanze abantu bose ivyo gusa ibintu bihanze abantu ni vyinshi uyu munsi urumva ko abantu umenga ni ikintu camenyerewe kuzabumva ngo urumva ngo amabanga yubatse ngo ntameze neza ngo hagati k'amabanga yubatse ivyo byose biva kungaburo nkene oya ahubwo nashaka mudufashe nivyo uvuze uguma umeze nka wawe ndi ngo akoze hasenye gusa gutora ibuye uno musi rwatembera ku mbuga ngo ukanomenya abantu henshi uzomba ngo ukeneye ngo umuti ngo utume umwanya munini mu gikorwa niyo miti kirajaranzwa cyane ku mare zose sinzi ko bayigura ukeneye umuti ngo uvyibusha igikoresho tuvuga ko babivuga ngo abagore batagira iki n'iki ngo ukeneye ngo kwiba rusizi imvugo nk'izo kino kintu ko menga kirahanze society no munsi mwebwe nk'abaganga ntaco muri ko muragikora ko namwe ngo muterere ko menga bipfiriye aho hantu na society ishobora gupfa burundu murakoze cyane twebwe turaterera kuko nicyo gituma ikigo inshuti ya bose kihari n'ibindi bigo kumbe bikoresha imiti kama rero urumva iyo miti bakoresha kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza urumva ni imiti je kunganira umubiri wari gutezwa kuvyikorera yo uwo nyene mugabo kubera yuko hari ivyo utariye canke hari ingwara wagwaye bigatuma izo ngwara hari ingwara abantu benshi bagwaye gace bazigendana n'akarorero nka infection urinaire benshi bazigendana bagakoresha imiti yo gupfupfaza ntizikire neza izo rero zituma zonona uduce ndemangingo nko ku bagore turekura amazi amavangingo ivyo rero bigace bituma cha gikorwa niba umugabo atanguye igikorwa kubera hari haciye haba y'amavangingo atabonetse urumva iyo nimvugo mbabare matwe hanyuma wa mugabo nawe hagaca haba umwumira hajya mu ivyo bikorwa vy'iryo banga ico gihe rero umugabo bica bitusha kuri bwa bonko bwiwe afite n'ubwonko butameze neza bigaca bitusha no kutundi tubazo bafitanye bigaca bihura n'ukuntu batateguranye kubera ubundi umugore kugira ngo kora amabanga agende neza nuko mutegura n'imiburi amasaha 12 uwi wamanya wo kugendana nawe mugendana nawe muganira umutelefona kuri telefone mubaza sheri wanje wiriwe gutegura neza haje uri kuramutegura mu bikorwa biza kuba ku mugoroba ariko rero uyu munsi umugabo yigwa arashugurika hariya agashashika muhira urumva no muhira caja ku mashini nkunka uza ku monti bibi kurakora urumva umugore na yambo niho bumuhaye ugacucokera mu gitanda nawe ari mu bana yava mu bana ugaco ukorokerako uhindukira ugaca usanga ni ngora nitoroshe kubera ico gikorwa canyu nta mugisha urimwo njo ituma Adamu na Eva babana muri Edeni baba bariko batera inkuru baganira bategura njo ituma baba bibereye mu ijuru rya mbere ni mibibonana mpuzabitsina ku mugabo n'umugore babikoze mu gihe ciza ni ijuru rya mbere nta rindi juru ribaho urumva atari iryo nta wundi munezero ushobora kuronka iyo wabikoze neza ushobora kuronka uwo munezero ku buryo woronka n'ikimenyetso cy'uko umenga wapfuye umuntu yabikoze yateguranye n'umugore bateguranye neza usinziriye ikimenyetso uzobona uzosanga wacira inkonda biba bisobanura Santreze ndakwifurije rino juru ubu n'umukameramani wanje ati rero bavuze ati none ni iki miko murakora icyo turakora bwa mbere bwo nuko abantu bari bakwiye kumenya
ingene babana kuko ntushobora kubana n'umukenyezi wawe ngo umare indwi mutanaganiriye muyaga ibyago bisanzwe muvuye ibyago by'uyu munsi ndaguha akarorero umugore abaza umugabo wazanye umunyu yego umugabo nawe akabaza umugore mbe aha ndi mwaharimye inka yariye nabyumva nivyo ivyo rero mukava muri ivyo uza kumubwira ati hindukira ivyo rero urumva ni kuvuga ngo ntimwateguranya ahubwo ni kuvuga igikorwa gikorwa burya carapfuye ku bantu benshi rero bikongerwa ko yuko atanga buri bereye yabayeho hagati y'umugabo n'umugore haba ku mugabo no ku mugore izo ngaburo rero zituma imisemburo ikogwa kugira umugabo akore neza bya bintu hanyuma niyo uza kunarangiza ico gikorwa kugira ngo ugire ico muha urangize ni kuvuga ngo amasohoro y'umugabo abe menshi ko niyatuma n'umugore yumva ibinezero rero kubera yuko nta tuyoba wariye nta sezame nta korosho nta nzuzi ni kuvuga usohora ipepu umugore akamana agahinda umugabo akamana agahinda ivyo rero bica bituma rero abantu hari n'abagwara ingwara zo mu mutwe koza yuko umugabo n'umugore urugo rwabo rutameze neza kandi bitewe n'ico kintu bitewe n'ivyo nuko ayo mabanga abagore benshi bamana agahinda bagwa ingwara y'agahinda n'abagabo nabo barakagwara abagabo muca muja kwivuza aho hirya urumva hajya kuri magendu muga naho nyene ukavayo bitagenze neza nico gitumeje uzorondera nundi nageje ukagenda nundi ku bagore biba byatewe n'izo pepu mu gihe menga ntiyariteze guhabwa ipepu ni vyinshi bibitera kuko hariho ubwa mbere abagabo uyu munsi dufise uyu munsi bari febe muri ivyo bikorwa kuko usanga winanasi amara hagati y'iminota 2 n'iminota 5 ico gikorwa Imana ikikirema no kuvuga umugabo akomeye basogoko wacu babikora hagati y'iminota 30 n'isaha aho rero ariko arakora ariko rero uyu munsi wewe ubikoze iminota 5 none wumva uba wakoze iki musanzwe iyo umuntu ariko arafungura indya zisanzwe estoma yacu kugira ngo yemere ubwonko bwabwemere ko wariye nuko wicara imbere y'isahani ugafungura hagati guhera ku minota 20 kugeza kuri 30 numva niba uriye zanjye ukazimara ugafata utobo ugahekenya ugafata umucungu ukawujya ugakiza iminota 30 wicaye wawe nubwo woba wariye nkeyi ubwonko bwandika ko wariye ko wakwija amasaha yo kurya wakwija iminota bateza kurya exactly kiri mu bika cyane ngomba ujye isahani guzuye hamuruje mu minota 5 ucuva hasugenda inyuma y'umwanya muto yuzo wamaze kumva umenga urashonje kubera n'ubundi ndya ntizimara umwanya munini mu estoma oya zimarayo isaha imwe hagati isaha n'amasaha 2 ziba zasewe zose ubwonko bwanditse ko utariye ko utakujiye minota rero nakijya kikorwa rero ni kuvuga ko iyo utabikoze iminota yasabwa wamanu inambu yavyo wamuvyipfuza umenga ntiwabikoze ikintu kirumvikana sizini baba ariko baracumva nkuko ndiko ndacumva sinzi rero urumva ico gihe rero kubera utabikoze ku mwanya uhagije ku mwanya ukwiriye bica bituma wewe ubwonko bwawe bwandika yuko atamabanga yabayeho ahubwo bari batanguye none bace bagenda bataguhereje ni nkuko umuntu yo guhamagara ngo hano ama ntakubareje guhamagariye abaguhejeje mu kirere yego ariko iyi miti irabaho kwe ku bantu bafite ico kibazo urakoze cyane iyo ubwa mbere bwobwo ugomba kumenya yuko kurya ibikwiye kugira umubiri ubikoresha bisumba kwivuza umaze kugwara Yavyumva rero iyo miti twebwe turayifise ariko kandi hariho nibindi twovuga urumva navuze ibijanye na infection urinaire ivyo bituma umuntu adashaka kurangwa amagabo batumva ko ivyo bimba byo bigwaye hariho amibe nazo zironona nk'amibe bita kori ishaka gushika no mu bwonko ikonona ubwonko bavyumva hariho izi ngwara za diabete izi ngwara z'intandara izi ngwara za hypertension izo zose zonona ivyo bikogwa bavyumva rero twebwe ituma tuvura iyo ngwara igakira neza niyi nuko dusanga tuvura nizo zindi ngwara zitwa ko zidakira tuvuga tuvuye ya ngwara ya diabete
niba wowe amabanga y'abubatsi yahagaze kubera iyo ngwara diabete kuvuga wowe uza gukira diabete n'amabanga y'abubatsi yagenze neza Exactement. niba tukuvuye iyo infection urinaire bari usanzwe bitagenda neza kubera iyo ngwara iyo tuyikuvuye nitwiga tuanaga ko no kuvura ivyo bindi uba wakize navyo kirumvikana sivyo niba wewe uri umugabo wakora iminota 5 kubera ukenya ibinure by'ubwonko ufite ubwonko buke ego hanyuma ukaronka ibifungwa birimwo ari uwo muti wacu urimwo iyo ngaburo yego ivyo binure ubwonko bwawe bukuzura ndakuvuga uzokora iminota 45 isheri wawe nawe niba yarafite ivyo ubwo bwonko bukwiriye akaba yafunguye ibikwiye akaba atagwaye n'izo amibe nawe amavangingo akaguma atemba nk'uruzi ndavuga yuko mwibera mwijuru hanyuma rege ko karangira neza kimaze kurangira neza rero nguvuga ko naho wogenda isafari ukamara amezi 3 uzorinda sheri wawe tinzo sheri wanje niyatsa niwe nzi ko ubundi kubera wewe wagiye ntacyo wakoze n'ubundi ntacyo unamaze urumva n'ubundi acaza gutoragura ku irembo kugira arabe ko iyo baramaze n'umunsi umwe birakomeye cyane birumvikana hano mu nshuti ya bose nakira umuntu yahabura ko byose mba numva mushobora kubikemura yamara hari umuntu ashobora kwibaza ngo hari ibindi bintu byateye hano ngo ingaburo ukamenga bashaka kubitandukanya n'imiti mwebwe bitandukaniye he n'ingaburo canke namwe mutanga ingaburo mugatanga n'imiti murakoze cyane mu gisata dusanga duhurikiyemwo citwa Renatebe ni gisata kiraba ivy'imiti kama mu Burundi duhurikiye twa amashyamwe menshi rero mu shikanganje bw'amagara y'abantu barafatanije ibintu bibiri ingaburo ibereye n'imiti y'ikirundi rero ingaburo ibereye ni nkuko fata ukajya ikaroti cyangwa ukanywa ji karoti cyangwa ukanywa ji inanasi cyangwa ukanayishiramo n'ibiyoba bavyumva ivyo navyo birafise ivyo bishobora kukuvura cyangwa bagufasha ariko twebwe ico dukora tuvuza imiti y'ikirundi imiti kama nukuvuga yuko twebwe tuba twasitemwo niba ari umukaratusi uvura tuwushiramo niba ari umubirizi uwo turawuvuza niba ari tungurusumu tukaba tuzi kwirimwe umuti twashaka kuyivanga n'umubirizi n'umuravumba bivanye n'icyo tugomba kuvura kubera tuvura ingwara zitandukanye yego rero twebwe turi mu gisata cyo kuvuza imiti y'ikirundi ntituri mu ngaburo oya turi mu gisata kivuza imiti y'ikirundi ga mu nshuti ya bose birumvikana kwakomeje kujivuga tumira nk'abagenda bazisimba nimba mwa bamuzibuka mwotwibutsa nka zimwe mu ngwara abarundi bamenyereye mushobora kuba muvura murakoze cyane kenshi na kenshi abarundi canke n'abandi n'abanyamahanga benshi burya ntibivuza ingwara bivuza ibimenyetso vy'ingwara ni kuvuga yuko niba ugwaye diabete diabete ni kuvuga ko ni gihe utabukironka insuline ikwiye kugabanya isukari irenze kuyikenewe mu mubiri w'umuntu ravyo ivyo rero bishobora guterwa nuko rwagasha rushobora kuba rugwaye go urwabo canke imitsi itemberamwo izo insuline ishobora kuba nayo idakominikana n'ubwonko ku rugero ruhagije canke igitigu naco kitameze neza kugira ngo cakire ibivuye ya sukari ikuwe mu mubiri garuka mu gitigu guhingurwamo ibindi bintu avyumva hari impamvu izo nizo nabandi avuga zikeye ni ushaka kuba urwaye no mu agahimba bita hypothalamus hypophyse bitanga makuru byakira amakuru bikanayatanga kubihimba byose byo mu mubiri ugasanga natwe ntidukora neza bishaka kuba byatewe n'amibe bishaka kuba byatewe na stress ufise bishaka kuba byatewe n'indi ngwara urwaye niba n'amafyiko canke iki canke hypertension canke iki avyumva ivyo rero nuvuga ngo nayiko ntangakaro kuri diabete urumva ko isoko yayo urumva yizanana ariko iyo umuntu yagwaye diabete acaza kurondera insuline canke daonire ibifasha kugabanya ya sukari mugabo ikibazo nyamukuru nuko niba hayagwaye rwagasha hari kuvuga rwagasha uvuga rero uciza kurondera ibiguha insuline ukuyinyuma ukavyinza mu mubiri kugira ngo bifashe gukuramwa kugabanya sukari no kuvuga ngo ico gihe uvuye ibimenyetso vy'ingwara ntuvuye ingwara ikuvurwa rwagasha rwaye cyangwa ukavura hypothalamus hypophyse bigwaye cyangwa ukarondera amavitamine yo mu mugwi wa B aza guhingurwamo ikindi kintu kivangwa na insuline kugira ngo bize kugabanya sukari bimeze neza muri ico gihe rero urumva wewe ko uciza kwirondera insuline urumva nuvuga uzokwama na insuline ntuzigera
nukuvuga ujamana insuline kugira ubeho mugabo wivuye gwa gashaba karuvura niba ufite kivyimba canke niba ruri febe kubera igihe isukari yagira iraza inshuro nyinshi canke dufate nk'abantu bihereza inzoga yego uko uhereza inzoga nyinshi niko ya sukari nyinshi canke abanywa ivyayi bijyaye nyene by'abakizwa amajini biki uko uhereza vyinshi niko ugwagashwa rugoberwa gukora insuline nyinshi rugaca rukora igihe kinini rutaruhuka rugahava rero rukaruha rugaca rubivamwo ntuse gutanga insuline kwiriye urumva ko urumva icyari kugukiza nako wari kugabanya iriya sukari uri kurinjiza irenze hanyuma tugaha ubushobozi ubwo gwagasha dukoresheje ibimera kugira ngo kugira ingufu zo gukora mico gihe n'ubuvuye ingwara iyo yazananye naho ubundi keshi hari n'igihe umuntu aza akavuga ati mfise ibinyanya mu maguru kandi ari diabete sobagura cyane agashaka ngo umuti wo kudasobagura kandi ari diabete agwaye canke aguha umuti w'ivyo binyanya canke ari diabete canke ari gute canke ari petas agwaye mutera ivyo binyanya umva yambwiye umuti w'ibinyanya yamuvuye yangwara rero twebwe tuvura cyane cyane twubaka umubiri muri rusange cyo gihe rero umuntu acakira iyo ngwara burundu akayikira burundu yego rero wavuze uti ingwara muvura nizihe twebwe tubavura ingwara zitandukanye na cyane cyane izitwa ko zidakira nizo za diabete nizo za gute nizo za hypertension nizo ngwara z'ibisazi nizo ngwara zo kutarangura amagara watsebwa gusa kuzoba miragura binini bero ziko bijya binini kugira ngo bamirango kugira ngo barangwa amagara bazi ko bimaze kwica abantu batari bake bijya biricana unyoye vyi kuko bijya bituma umutima utera cyane kuko uba wongereje kugira ngo amaraso agende cyane kugira igitsina kigira ingufu ko kizagira ingufu kubera amaraso arimwo yabaye menshi rero iyo urengeje kandi ukaba niyo miti mwagiye kuyigura ntiwo wandikiwe na muganga bavyumva ugasanga ufashe ugwa hypertension cyangwa ufashe mwinshi iyo urengeje barapfa uja ugira irya mbere ateka niyongera igira ka kabiri wumva unyoye umuti mwinshi amaraso agaca agenda ku rwego rurenze umutima ugacuturika canke imitsi imitima igaciturika ugacupfa rero urumva mwivuza nabi reka rero mwemere mukoresha imiti kama urumva iyo nayo muzoyikoresha vyananiranye none tugire gute rero izo uwovuga ati ino miti kama uburyo ariko arayumva dufatiye ku nsiguro ati iravura cyane gusumba ino miti twakwitaho ikizungu yobashikuje oya ntiyobashikuje kuko nawe mesi irabizi ishami mpuzamakungu rirabi vy'amagara y'abantu rihimiriza abantu uyu munsi gukoresha imiti kama itarimo produit chimique kubera birinda ingaruka z'iyo miti irimo produit chimique kuko basanze izo ngaruka ari nyinshi uravyumva ubwo rero kubera ikibazo dufise n'ikihe abatunganya iyo miti kama itarimo izo produit chimique ni bake kandi abavyitaho ngo babitunganye neza nabo bagaca baba bake uravyumva iyo miti rero y'ikirundi ishobora gufasha muri izo ngwara ugasanga ntiboneka hose rero ntiboneka hose nje bituma usanga iyo miti kama kwetabonetse bakoresha iyo barose hanyuma rero abantu nabo bakaba barayivuye ko kubera bamwe kubera gusenga abandi kubera ivyo babwiwe urumva barayihevye bamaze kwiheba rero baranayihonya kubera nk'ubu imiti myinshi yarahonye kuko kera barivura ico gutangaza nuko uravye abantu ba kera kuvuga nk'abapapa biwacu bakomeye gusumba twebwe usanga nk'abapapa batuvyara twebwe ashaka kumara n'imyaka 5 atagiye kwa muganga mugabo wewe wamana imiti mu nzu ama paracetamol ibiki byose mu nzu byaba bihari avyumva rero kubera ko bobo kera iyi miti y'ikizungu itaranaza bivurisha iyo miti ya kera kandi uko numva niyo miti y'ikizungu numva bagiye kuyihingura bayikuye muri iyo miti y'ikirundi dutangura harano mwavuze ko muri abakozi b'Imana kuba mwa bino bintu kabone nabihagarariye imiti y'ikirundi ubwo ntihari ishengero rinini rigufata nk'umuntu yazimiye
bimwe bita ngo kugwa. Urakoze cyane, cyo n'ikibazo cyiza cyane. Cyo kibitangwa niko babifata. Bafata ko twaguye canke ubuzima bwaducanze twagiye kurondera mu bapfumu. Sivyo? Ico gutangaza je no kunca baranciye mu ishengero. Nari ndimo babonye ibi bintu ati ivyo ntitwovyihanganira umupfumu aza baranje. Avyumva ati umupfumu yahimite. Wewe uje kuyovya abantu. Ariko rero dusomye Bibiliya tugasoma mu isezerano rya kera, dusomye mu Itanguriro dusanga Imana yabanje kurema ibiti n'ivyatsi, iravuga iti byose ni vyiza nta kibi kirimo. Sivyo? Atuko tubabwira abo bantu baba Kristo cyangwa abakozi b'Imana, sivyo? Iyo dusomye mu gitabo c'abami, igitabo c'abami ca kabiri, ibice 200, dusangaho umuntu yitwa Hezekiya yagwaye ikivyimba. Ikivyimba ni vya bindi biva mu kaseri. Icyo kivyimba canka gukira. Chance gukira arasenga Imana. Asenze Imana, Imana irungika Yesaya. Imubwira ati genda we Yesaya ubumba amababi y'isukoni. Hama womeke kuri kijya kivyimba cy'umukozi w'Imana arakira. Yesaya aragenda bikora uko abumba amababi y'isukoni ayomeka kuri icyo kivyimba kirakira. None ayo mababi y'isukoni wumva yari pastamoro yari endoside yari inde urumva nuvuga ngo wari umutikama. None umutikama ni bakoresha Yesaya niko rugero rw'abakozi b'Imana, sivyo? Tuje mu isezerano rishasha kugira abantu nabo bibaza ngo vyari vya kera kwa kuri mugabura bibiri ko mwishaki niko nari guhava mvuga ati ko ngari mu isezerano rya kera. Urakoze cyane. Mu isezerano rishasha umwami Yesu wenyene ariwe turikesha iryo sezerano. Wenyene usomye muri Yohana ibice 9 uzosanga aho yasanze impumyi iri ahantu ku nzira, hanyuma ngo avurunga ivyondo abihomeka ku maso y'icyo kivyimba, ku maso y'iyo mpumyi. Aheze kwihoma acamubwira ati umviza rero genda we kuri Silowamu wiyuhagire mu maso uza gucuhumuka. Nuvuga ngo Yesu yavuye uwo muntu akoresheje ivyondo, niko Bibiliya y'ikirundi ivuga. Muga Bibiliya y'Icongereza ivuga ibumba. Bivuze ko iryo bumba twe n'ubu turarikoresha ngaha. Avyumva ibumba ryera, ibumba rya vere, ibumba rya jone bivanye n'ico ugomba kuvura. Avyumva rero nimba Yesu yaravuye akoresheje ibumba agakoresha n'amazi, wewe uri umukozi w'Imana asumba Yesu. Sivyo? Hanyuma tugarutse mu ntumwa za Yesu harimo umuganga yitwa Luka. Ngo yari umuganga w'umudokiteri yavyize. Ico gihe nta kinini cyari bwasohoke. Agace yitwa docteur go. Yari dogiteri. Muga yavuze imiti y'ikirundi, yavuze imiti kama, yavuze ivyatsi. Kuko nta buhinga bwo guhingura bakoresheje produit chimique bwari buhari. None wumva abo bantu bavuga umva atari bo vyagoye, twebwe twaremeye baduca kugira ngo tuze dufasha abantu. Niyo ituma mwinjite ya bose hariho ni sare hagiye gusengeramo hajya mu cyaje inyuma. Nukuvuga ko abaciwe ico gihe twaciye dusengera hamwe nibo hajyari ishengero. N'ubutumwa buravuga twasengera neka baduciye mu ishengero baduciye mu mana baduhoye umutikaba. Reka ntacyo iyo Mana uduhaye hama tuyeshe cyubahiro kubwo muti iyo yanawuremye. Uyu munsi rero abo nyene baduca ubu baraza bakawunywa. Barawunywa kandi neza kandi ubu ntangorane natwe duca dushimira Imana. Mugabaje kuwunywa baca bashubira hamwe mwasengera wabo ivyo byararengaje baraduciye mugabo mu nyuma bati basi ko tubona batarahamura kwa kundi kwa bapfumu reka tubareke tumaze kubaka ikigo ngaha nico gihe twari muri Yoba. Iki kimaze kuza ngaha ayo bakozi Imana bahaciye ngaha tuko turahubaka turasozera turaharira nk'amasaha 3 baca bambwira ijambo ngo ibi bintu niba ari Imana yabitanguje bizobandanya, mugabo niba atari Imana yabitanguje bizosenyuka. Uyu munsi twatangwe muri 2016 turi muri 2025 imyaka 10 yarangiye ikigo kiracyakomeye gihagaze bwuma. Nico gituma rero ubuye babandi bose basanze koko tumaze gusigura tukabeka abantu ko umuzungu cyangwa umukoroni yaje kudukura ko ivyacu kugira ngo atudanazamwe amafaranga y'uwo muti. Uyu munsi rero bavuga bati ubu rero
twasanze bwa bundi na ya miti y'ikizungu iva muri ivyo. Reka noneho rero natwe tuyikoshe n'iwacu. Ubu rero bose bayikoresha kandi basanze atari icyaha, kandi nta cyaha kirimwo gukoresha. Ego birumvikana cyane. Mu nkundire duhereze hano, iyo umuntu akora ikintu akagikora neza nuko aba agifise n'ubumenyi. Kugira umuntu aronka impamyabushobozi canke icemeza ubumenyi nuko aba yaranaciye. Mwebwe bino bintu numva muri ko murasigura munatwe kwa runo rugero mwatuzeho. Murakoze cyane, mubaze ikibazo cyiza cyane, kandi icyo kibazo rero kibaza benshi. Icyo kibazo kibaza benshi, nico gituma rero tugomba kukubwira kugira ngo nawe ubisobanukirwe cyangwa uzobisobanurira abandi. Mu gisata cy'ubuvuzi kama mu bushikanganje bw'amagara y'abantu usanga dukukira amategeko twebwe atugenga yasinywe na nyene cyubahiro kandi yigendeye Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2014. Harimo ingingo ivuga iti umuvuzi kama niwo wese ashaka kuvura akoresheje ivyo yagendereje yabwiwe na basekuru canke yabonye handi. Uravyumva? Aho rero bidakuye yuko tutize ivyo dushobora kuba twaramenye dufise aho twabikuye heshi. Uravyumva? Hanyuma rero ni ukuvuga ko ivyo niko ndakubwira nivyo harimwo ivyo twize, harimwo n'impano, harimwo n'ivyo twagendereje kuri basogokuru bacu canke kuri banyokuru bamutama ivyo bakoresha. Hanyuma n'uyu munsi ivyo tugezeko, hama hakaba rero n'ubushakashatsi bufatiye ku gitegwa ico kirimwo. Rero aho navyize usanga amashuri ari make yigisha ivyo, mugabo nagenda kubwire yuko ibi vyigwa nawe usanga baravyize no kutabizi. Mu mwaka w'9 harimo icigwa c'imiti kama, sinzi ko umunsi kikihari. Uhise ucibuka wewe wavyibagiye. None uko citwa ntubimbaze, mugamenya ko ico cigwa cari kihari. Rero bagikuyeho sinzi ko kihari niko cyavuyeho. Gihera mu mwaka w'9 kugenda mu mwaka w'10. Uravyumva? Ubwo rero ni kuvuga iyo abantu biga benshi iyi systeme twigamwo uyu munsi yasizweho n'abazungu baje bo bashaka abakozi. Wewe niba bariko bakwigisha ibijanye no kuvura bakwigisha igiforoma. Giforoma yavuga ngo baba bakwigishije kuja gutanga umuti wakozwe. Yego. Uravyumva? Muga muri kijya cigwa harimo imiti ngene ikora. Sivyo? Avyumva rero. Rero iyo twize ikintu biba bidusaba kuza kongerako ibindi urondeye ukoresheje ubwenge bwawe kandi ukagira. Rero kuko iyo navyize heshi ntiwoshikayo kweri none wakurangira. Kandi sinavyize jenyene. Kubera muri iki kigo inshuti ya bose harimo abahinga batandukanye. Harimo abahinga batandukanye. Je mvuga ivyambaye ko kubera we waci wibaza ko ari iki wanje iki kigo ni shira hamwe. Shira hamwe ishyamwe ni kuvuga abantu bashize hamwe imitaye yabo bagakorera hamwe. Ariko nimba ntibeshe rimwe mu giserukira. Mwakoze cyane imbere y'amategeko kugeza umunsi ntibaransubiriza nje ndagiserukira imbere y'amategeko. Namba mye bishika mugahura nazo zabo sangiye akazi abakora nk'ibyo mukora haba mu kuvura mu buryo bw'imico kama n'ubundi cange bano bavuzwe ko gutanga imiti y'ikizungu. Murakoze cyane. Kera tugitangura ivyo byarabayeho, ariko uyu munsi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufashijwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ni kuvuga ko nkuko bagenda bahuza n'imigambwe. Babone uyu munsi imigambwe ko bagenda baramukanya umengo bagiye kuri mariage babona ko ari ibintu bitangaje. N'ubundi imbere yaho n'amashengero nayo yaracanyemwo bagenda ko yari yatamvye genda irahuza abo bantu bose genda bahuza. Uyu munsi usanga abantu bose babanye neza. Natwe rero mu miti y'ikizungu tubanye neza kuko
umushikanganje w'amagara y'abantu akoranye n'umushikanganje no hagati mu gihugu barabitunganya neza bikagenda neza bakoranye n'urunani ruduhuza rw'amashyamwe avuza imiti kama. Hanyuma rero kubera ubwo runani ni hagize ikibanuka atakirana ba hagati bavuza imiti kama, ubwo runani bari hari kugira ngo ruhuza abo bantu hanyuma bakorane neza. Twebwe rero amashyamwe avuza imiti y'ikirundi twaba tugeze hafi ku mashyamwe 17, ayo mashyamwe yose akorana neza hagati yabo barubahana. Umuti niba utawuzi wawusaba mugenzi wawe, niba ari ukeneye kumenya urawusaba, cyane niba ari uvura wakunaniye urashaka kumuka handi. Umuntu ngaha mu kigo Inshuti ya Bose umuntu aje tugasanga iyo ngwara agwaye siyo twebwe tugomba kuvura cyangwa ntitwoyishobora cyangwa umuti ntiyowunywa kubera twebwe atama serumu dufise, turamurungika ku bitaro. Hanyuma rero abantu rero abagendera ibitaro kujya bagendera ibitaro karangene bikora, natwe baratugendera bakavuga ati hayi mugire neza gutya isuku ibiki bitandukanye dukorana neza. Ahubwo mu Burundi je mbona turi mu ijuru kweri. Yego biraryoshe cyane. Ndashaka turangire abantu neza neza hano hantu nk'abantu boba banyuzwe, abantu bifuza kugura imiti bishobotse umuntu abahumurize ko akabeyi katoba kari hejuru, kuko je natembereye gatondera abo buryo ino miti iboneka bishobora kuba bizimbye. Sinzi namwe ko muca mworohereza abantu mukayibaha izimbutse, ariko nk'umuntu ari mu ntara ya Gitega, umuntu ari Bujumbura mu Burundi hano hanze yaho yifuza kugera hano hantu, ni mu muhe amerekero haherereye. Murakoze cyane, reka duhere kuri icyo. Reka duhere ahubwo ku byo wari uvuze imbere, kubera iki cyo bazohamenya nta ngorane. Banahazi benshi banahazi nuko ni numero tuza kuzibasigiramo, ariko burya iyo umuntu abivuze bakabyumva bahamenya. Yego murakoze cyane. Twebwe ingene twabahumuriza abantu ko imiti bizimye cyahitazimbutse, ahubwo twanza kuraba agaciro k'umuntu, mbega umuntu yogugwa ngahe, umuntu yogugwa ngahe, umutukiza umuntu wozimba gute. Uyu munsi ko abantu baje kwivuza mu Buhindi, itikiye kuja mu Buhindi nangaye ko hari umuntu twe twavuye yandikiwe ibitaro byo mu Buhindi agwaye umugongo, nuvuga amagufa 3 y'umugongo yari yagize ikibazo arabura, sivyo bamwandikiye ko azogenda mu Buhindi bamushiyemo proteze, sivyo iyo ni ntaye dufise cyane no ku radio menshi avyumva. Uwo muntu twebwe twamuvuye ku mafaranga atarenga 200,000 avyumva, kandi yari yabuze n'amahera kugenda, yaramaze imyaka 2 n'amezi 6 ajyamye mu nzu atavyuka, yarabaye paralyze igice cyepfo cyose. Yamenye ngene yituma urumva babe bamuhaye icyumba cya wenyene, kumva urumva byaye babigoye. Niho namusanze aho hantu avyumva, sivyo. Uyu munsi aragenda, umunsi akora ikorwa bye byose, sivyo, nta proteze yagiyemwo. None yataki yambaye kugenda icyo gihe ngo bari bamuharuriye miliyoni 37 si vuba, ubwo twari tugitangura muri Yoba, sivyo. Uravyumva, icyo gihe twe twaramuvuye, tumuvuye nicyo cyatumye ikigo kimenyekana, tumuvura nivyo 200 niwe yavyitangiye ku bushake bwe, kuko ntiyari yemera ko twomuvuga ngo akire. Uravyumva, ndiko ndakubwira rero, uravyumva. Uyu munsi umuntu niba agwaye diabete aba yandika ubuzima bwiwe kuzonka umuti kugeza apfe. Uwo muti ukazonanirwa agafata n'iyindi gitigu, kubera igitigu nacagize ikibazo kubera imiti nishi yanyoye. Yiko yanegera. None wumva umuti waca wuguza agakira burundu, ntazobandanya arafata yindi miti yose, babizi ntasubira no kurya n'ivyo atezwa kurya, atezwa kugira inkono ya wenyene. None uwo muti wacu, imiti wacu ahubwo niyo ku buntu, kuko uravye uburyo dukoresha tuburishishije ntitworonka ayo dusaba umuntu. Rero gusa hagiye usanga kubera bivanye n'ubushobozi bw'umuntu avuga ati amahera ni menshi. Ico gihe rero umuntu niba bamuciye nk'ibihumbi 300 cyangwa amajangahe kuri uwo muti, nk'ibihumbi 100 akaba atafise, aragura umuti w'amahera afise, ayafise kagenda gafata uwo, kuko nawe waguze uwindwi adoya yumvise akantu kamitende,
kakamuha kuraje kurondera n'ayandi akaza rero benshi rero bakunda kwivuza mu ubwo buryo bagura duke kandi bagakira izo ntari nimwe aje kuvuga inshuti yabuze muzobona ati je nagenda gwa duke nicashimije nuko nagura duke bakanyemerera uravyumva ati nkaba narakize uravyumva hari gihe rero n'uwo muti bakwandikiye ukira utarawumara uravyumva rero nta muti uzimvye kuko umuntu ni wazimvye gusumba umuti ikindi uyu munsi jewe nabuze mama wanje mu minsi heze ahaize nk'ukwezi isanduku nayiguze miliyoni 3 isanduku none niba isanduku igugu miliyoni 3 isanduku imvitarimwo basi naho ugira rumva basi naho buri umukene ubu isanduku urazibazigwa no ku mutumba naho gihambwa mu kirago kubera mu Burundi duteye imbere sivyo naho gihambwa mu kirago bamuhamba mu isanduku none kubera mugiye amashirahamwe yo guhambana mutagiye amashirahamwe yo kuvura zanya habe kibazo ni mwebwe kibazo ni myumvire ni nuko mugomba kuza murafata wa muti wo mu giti ya bose kugira ubwonko bukore neza hanyuma rero twiteho ibifisa akamaro gusumba ibindi sivyo yega abantu ntibazoreka gupfa nizo sano nzoka kugwa mugabo nimushireho nakantu nako ko gufashanya muvuzanye ntimuzoze mafashanya muhambana gusa kandi ari ikintu bita gupfa imburagihe gupfa imburagihe ni gupfa ntupfe ukaguma mugabo ukosomwa sinzi ko warukize avyumva ko gende munyamuramvye kirundi ndacyumva sivyo urumva rero kuco warubuza ati rero bo hamenya gute dukorera Igitega haruguru isoko y'inka ni mu gisagara cya Gitega mu muci uri kuri parking ufata moto ya 2 bacagushikanaho ni hafi hanyuma telefone ni 79 amajana 36 amajana 951 canke limitere 69 ijana 99 amajana 247 iyo rero duhereje ko urashaka no kwandika kuri WhatsApp bakakwishura yego tabaye kaze rero kugwaye no kukena impanuro vyose tubabikora kandi bikagenda neza Imana ibahezagire kabisa nimero Rwanda zipindinze muzirabe hasi ndumva no gukengurukira mukanya muduhaye n'ikiyago kidasanzwe dukoranye nizera yuko abarundi batari bake bagiye kubandanya babayeho neza amagara yabo abacyosonga kugira uburundi bise abantu bakomeye na cyane yuko izo nguvu zidahari na vision dufise itoshoboka ariko niko abaduhagaze neza mu magara byose bizakora ndabashimira cyane kukanya namwe turabashimiye Imana ibahezagire muryoherwe muhezagirwe aho muri turabakunda cyane ciao ciao